kuba umu bodyguard suko buri umugangi hajya hari abantu bagira byo bodyguard bataciye muri karate ni benshi cyane abo bose bacungira babasad bacungira ba bifes bacungira ngo banatashe urumva babashima koko bo barabagangi ure ni pomba ariko ataco barimo ure ni pomba wende nyumangu nkimbo gita umuntu ayizanye yo mara umwanya ngwana gute kugira ngo ishobore kukwinjira neza utagize nk'incuro nkazingaye nishobora ishobora kwinjira Yes, ndabaramukije bakunzi ba Burundi Kingdom TV ndazi ko muri benshi muri ko muradukurikirana mu bice bitandukanye by'igihugu c'u Burundi muri Buja Flavor muri 257 canye 257 iki ni kiganiro kidasanzwe cyane kibashikiriza impano zidasanzwe ikiganiro mushikirizwa na Burundi Kingdom TV ni TV dasanzwe ikiragerageza gukusanya ingabiro zitandukanye ziri hano mu Burundi hano muri Buja Flavor uyu munsi rero ikiganiro nkuko mwabibonye mu gishigano jewe formidable étonnable admirable uko ushobora kunyita kose ndashobora kwita bari kumenye yuko mu guhereza izina ryo shobora kunyita uhereze able aho jewe ntangorane uyu munsi rero dusanzwe dufise umutumira dasanzwe muramenyere tubatumira tubazanira abaririmbyi abakomedie canke n'abandi bantu bakora ibikorwa bitandukanye kwambika abantu n'ibindi uyu munsi dufise umutumira dasanzwe akazi kiwakora ngo nakazi ko gucungera abantu no umuntu gerageje kumuraba ariko so umuntu w'umugangi sana ngavyimbye nk'abandi mumenyereye mu mafilme ariko we araza kutugira ibanga akoresha kugira ngo ashobore gukora ico gikorwa kidasanzwe naho atavyimbye vya grave turamuha ikaze muri kano kanya amahoro cyane amazina yanje nitwa asanzwe nitwa Thierry ako mazina y'akazi nkaba nkoresha amazina yaba ya Facebook yaba ya Instagram yaba bakaba banzi ku zina rya nkoresha izina rya bodyguard security bivanye n'ibikorwa nkora Yesu vuze ati ku mazina y'akazi abantu bari koradukurikirana ntibakuzi bamwe benshi bashaka kumenya akazi ukora nakaye muri rusange okay no bodyguard yani bodyguard security yaba bodyguard cyangwa yaba security kuko bodyguard na security biratandukanye yaba bodyguard bari gufata gucungera abantu ubuzima bwo gucungera abantu niko kazi wowe ukora akazi ko gucungera abantu yego uwo mwuga wawe w'ubu bodyguard wawutangwe kuva ryari icumbiro cyo kugira ngo ushobore gutangura umwuga cyakuje mu gute yani haraciye imyaka 3 ndibuka twako nari nasohokanye n'umuntu muvye w'umukongomani turaja muri boîte nyene amaso haraba akavurugu ka mva nyene gushamirana kw'abantu yani wa mutama nyene arabona kunu ngwanyije abantu bamwe twari bariko baragwana kugira ni bamukore kuko ari ekaransorora ico gihe ndagerageza ndagwana mutama bati umukongomani cyane dogo inabidi we bodyguard wangu waragwanye cyane harabo wakije kwabaye kugwana nyene kugira ngo werekane yuko uri umugangi yani kwabaye kwigwanya ku buryo hari abantu bashobora kuza bavamya guteranya ibidaje kugira yani ndasatira wa mutama nyene ndamugwanirira abaza kumwegera nsunika nkariya kuva ico gihe nambaye kwa karakaburirwa cyatangwa kumama wenje bodyguard wangu yani agitangwa kumama mva aho tugiye hose kumabwira ati udogo ni bodyguard nifanya kazi ngumu acamba ati ikazi unayiweza we na hari nka twe twicaye ngaha nka je nicaye ngaha n'umukameramani hajya uwoza kudukora ko ni ngumu moja voilà umuntu umwe gusa na awezi tugusa awezi we ni kali kabisa umuntu umaze gucungera kumbura ushobora kubona uyu muntu ali super cyane yo baruwa ndamaze kuja kuri stage imwe na Bifes naho bitari mu ntumbero yuko ari we yamaye akazi gusa nari muri security y'ibijanye niyo stage yari yagiye niyo conseil agiye kuri stage ndagerageza kumu proteger ndamugira protocole hajya aha mu Burundi wogerageje kuraba kuvaho watanguriye naho ugeze ikintu ushobora kuvuga ati jewe vraiment mu bikorwa vyanje nkora ico ndusha abandi niki ugerageje kuraba ivyo abandi bakora ndavye abandi mu Burundi ukuntu bakora ati jewe ndabona yuko nshobora kuba ndabarushika niki cyo bari cyane nashaka mvuge yuko kuba mu bodyguard suko buri umugangi ahi wacu bazi yuko babonye uri umuntu terura icumu kangana ukavyimba bachwa gushira hajya ngo urashoboye akazi ico nyene nico nagomba guhagararira ko umuntu akuravye arabona umengo nturi umugangi vya grave none ngira ngo nico gituma ndashobora kuburonka amasoko y'abantu bakwitura kugira ushobore kubacungara ubuzima kuko hari abantu bavuga bati je kugira ndondera mu bodyguard nuko ndawo umuntu w'umugangi birashobora kuba ari byo bituma ndaronka isoko kuba bodyguard no kumenya ico uri kurakora eske ufise experience nyabaki muri ivyo bintu urazi ico uri kurakora kanone jewe bivanye n'ukuntu nari ndemwe mu buzima bw'iwanje ntari nsanzwe ufise ikintu cyo kurinda kandi na karate narayiciyemo ariko ivyo bizi baki rero
hajya hari abantu bagira bodyguard bakiri ibintu byo bodyguard bataciye muri karate ni benshi cyane abo bose bacungira bacungira ba bifes bacungira ngo bahanatashe urumva babashima koko bo barabagangi ule ni pomba ariko ataco barimo ule ni pomba wende nyuma yangu yani abone yuko ari umuntu avyimbye gusa ari nyuma yiwe akititi ni sawa naweza piga ngumu mutoka jewe ndafise n'abantu bashaka kubava ati sindakoresha n'abantu benshi ko abantu basanze bamenyereye arashaka kudatura umuntu umugangi agatura jemu kuko ndavyibuka mu myaka iri narigeze kuja mu kabare hari umuhungu w'umusekirite angana amahero kabisa jaho sinabwe atango no gukura kurona uboko ari afazari uwo mutipe mbona akubiswe n'ubwana butoye babura mubwiye busohore bucabura mu bundura ubwana bubiri tipe yakanza kugusa madamu Ivana babona umengo n'umugangi nyine wa grave umuntu nga muri gigigu cacu batahure yuko kuba mu bodyguard suko yobona ngo umuntu ngo ari umugangi wa atari ngo avyimve ngo araca mutora je ndafise umutipe mu manager wacu ndamwita nk'umu manager wa akora muri Mpamba tumitwa Bienve ahora yorganiza amasho kubera asanzwe twebwe azi yuko ndemanwa yansu kuntu tumeze n'inguvu dusanzwe dufise ahora twikora akadutwara kandi physique ziwanje fise si physique zitandukanye n'izi abandi bomwe usanze muzi ngo bamwe ngo basanze jewe umubiri wanje n'umubiri udashobora kudonorwa n'ikintu cyaje cyose nawe ucubari ikintu nkimbuga ituma umuntu ayicumise nisho ntishobora kunjira cyo kimwe n'umuntu asanzwe afise ngo aragangutse ugasanga na physique afise je nishobora nkimbuga ituma umuntu ayizanye yo marumwanya ngo gute kugira ngo ishobore kukwinjira neza utagize nk'incuro nkazingaye nishobora yoshobora kwinjira Yesu bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwumvise yuko kumbura umutumire dufise adasanzwe uravuze yuko mbere agerageje kuraba ukuntu we yubatse umubiri ushobora kuba yubatse naho wozana imbugita kugira ngo ishobore kumyinjira byo twara umwanya munini uwo mwuga wo bodyguard watubwiye yuko haheze umwanya ukora ugerageje kuraba novuga mu bintu umaze kuronka muri uwo mwuga ushobora kuvuga ati ibintu je ndamaze kuronka n'ibintu ngira akamaro byo bari nk'ivyaha haje ikintu cyambere ndibaza ni connaissance kuronka connaissance ubwizigwa ku bantu nico kintu cyambere sibaza ko uburyo cyangwa uburyo kari bwo buba buzi imbere umuntu arashobora guhereza amahera yiwe ariko atakwemera ugasanga yagwaye amahera yiwe kubera uwo munsi ako uko natanguye jewe meze sekonde ubu ariko umuntu wese mu gukora umwuga aba kenshi baprofita amafaranga none wo profita iki voilà nico ni sawa wigeze kumbaza ngo ikintu nyabaki ngo wigeze gukura mu ntuze cyangwa ikintu wo busumije abandi banuze bangana iki cyambere na mbere je naje nkora professionnel naje nzanye ibintu biteye imbere gusumba by'abandi narugurutse ubwenge nda create page jubumba yo mfise page ariko ngaha mu Burundi nimwe kwijana yo bakoresha igikorwa afise page urazi yuko mu makungu kugira umuntu abonekana kari umustare kategeze kuba afise mbuga ngurukana bumenyi ategeza kuba mukurikirako cyane ndafise page ndafise umuntu ari umuntu ashobora kundabira arashobora kunkurikirana kuri Facebook kuri Instagram cyangwa kuri Google cyangwa kuri YouTube bisigura yuko ico kintu cyamenye subije abandi ngaha mu Burundi umva hariho nk'umuntu ashobora kubona kuri page bakavuga ati uyu muntu nabonye yuko ari super namaze kubona yuko ari ku rundi rwego yakubonye nko kuri Facebook Instagram akacavuga ati akaca kurondera biramaze kuba voilà biramaze ukaburonsa akazi muri ubwo buryo biramaze kuba uyo mwuga uramaze kuwukora kandi urumva yuko umaze gukora igihe kinini ariko umuntu wese yari karakora akazi abafise aho yifuza kugera Titi umubodyguard ni hehe yifuza kuzoshika muri kazoza kiwe cyane muri uwo mwuga usanzwe urimo indoto zawe zigomba yuko woshika hehe voilà indoto ziwanje niyo nahura n'abantu batahura nkuko abandi bama batawe bakampamagara nkuko nakubwiye ati ndafise mu manager wanje yitwa Bienve ndafise nundi mu manager wanje warandihira gym ngaha yitwa Emma amuzi kuri Emma Service Company nyine mu Kanyosha ngwiza tunga wacu ngaho mu Kanyosha warandihira gym imwe mengi baza babitaho rero niyo naronka abandi bantu batahura yuko gukora ubu bodyguard atari kubugangi bivana na technique y'umuntu akavuga tujya muntu ndamaze kubona yuko ashobora kugiza umwaza kandi ikindi nacyo umenye yuko kwitanga bodyguard bisaba ikintu cyambere no kwitanga no gukema
ushobora kuba ukora ako kazi ugasanga uri umuntu wo guhagarara ko nyene ariko ukuba ufise ibicuro muri wewe nico kintu cyambere kuri bodyguard ugakemuka ukabwira ati boss tuve hano hano nakemwe ingabirano muri ico kintu iyo ngabirano je ndi nayo ndashaka ko turagenda cyangwa batumviriza duhindura inzira yani ingabirano yo gukema muri je wiri yandimo je nabonye umengo urafise tatuage iyo tatuage yanditse kibi iyi tatuage yanditse ko nyene mu kombe banje yanditse ko no stress bivaye n'ubuzima naciyemo ndavyo turabona urafise n'inkovu kwizosi kandi kome maze guca mu bintu bifise ingabirano nyinshi iyi nayo yatumye waragwanya igihe kinini yatumye ni moto nashaka kugendesha nta muntu numwe atanze mu kugendesha moto nagendesheje moto abagezi bana be baraniga ica ikamba na imana yarakinze ndabacika gusa iyi ni kamba yangiye ngamwizozi Polisana ndabona warahaswe yes bakunzi ba Burundi Kingdom TV mutumire dufise mwumvise yuko asanzwe akora akazi ko gucungera ubuzima abantu donc no bodyguard asanzwe yitwa Titi mwumvise yuko amaze gucungera abatari bake aho umunsi wa mbere abitangura yari ahantu ariko aracungera umutekano ahantu mu kabare hanyuma arashobora kugwanirira abantu bariho maze umuntu yari karabikurikirana w'umuzungu ngaraheza aramubwira ati jewe nta wundi muntu mbona yuko yashobora kuncungera umuzima atari wewe araheza atangura kuronka akazi muri ubwo buryo umwuga tatangura kuwinjiramwe neza muri ubwo buryo yes Titi ugerageje kuraba ngaha mu Burundi uyo mwuga urakogwa kandi ukogwa n'abantu batari bake wowe ugerageje kwiraba ukuntu ungana ndabona yuko navuze yuko uri muto ariko nturi muto kuko nka jewe ukuntu nimereye unteye ingumu ndazi yuko bontorera hariya kuri ya etage yari hejuru ntaho birashika nko mu kibano aho baye ukibona yuko uri umugangi abandi bantu kacitangura kubasuzugura uko abantu bavuga bati aba bodyguard nabantu usanga bigira abagangi nabantu kubera bamaze kubona ukuntu bangana bivanye n'amasiporo bakora abantu bakabona nk'ukumengo barasuzugurana abandi bakabona umikumenga abandi hari hasi nta musi urabona abandi bantu kacu basuzugura bivanye no kuntu wowe ibonera umugangi ikintu cyose utegeza kugikora kirimo indero kandi udafise indero muri ico kintu nta muntu n'umwe ashobora kuguhereza akazi sivyo n'abajwere hajya umujwere adafise indero muri liste muri selection y'iliste bashaka kugenda ntashobora kumushiramo rero umaze kuvuga ifise indero kandi mu gihe uri gukora ku kazi ka bodyguard umenye kuntu witwara mu bantu ushobora kuba uri muri sho y'abantu benshi n'umuntu ntucugenda ngo ngo bodyguard umuntu ngo wari wese ngo uhitanye ucuterura uramenya kuntu mufata ukamwinginga ukamubwira ati akakorohera kuko umaze kujana force ngo nukuri mu bodyguard hari igihe ushobora kugenda nabo usanga nawe bivanye n'ukuntu wagiye n'igihe bitiko usanga rero ifo yuko muri ako kazi ifo kugira indero ukamenya icyo ukurakora umuntu ukamubwira ati boss weshima yako duakaida yani pole yani aho buri utawuri cukora no mpamvu nakugira ati bodyguard simaka ngo guru umugangi ngo bacha bagutora ngo uje guhagarara gusa aho na discipline aho na nini yoyote ngo kwa gusura umugangi bagutoye bifese yagutoye ko uri umugangi wa atari anana kama hoya ifo kumanza kukagira indero kandi ukamenya icyo kurakora ukamenya ati eske akazi ndo nakora bagakora kunuku nkora nkurikirana ibintu by'abana kama mbona eske aba president hanze barabacunga kunuku ukiyespira kuri bijya bindi bintu ubona jewe rero target yanje mu nkuta target yakuya ikizungu abazungu niwe target ngubita na style yiwanje yo namba negeza kuri style y'ikizungu sinambara ngo vya bintu ngo by'abantu ngo nze ngo mora ngo cyana bangu mimi na fast style kivyangu napiga target ku wazungu kwa hiyo costume ibintu byose yaba costume yabiki akuko nambara kose chani espira nkacamenya kuntu ntambuka champindura uko ushobora kumbana ndiko natambuka bisanzwe siko mbana ntamutse mu yo nuzi yani champindura indi nuze yindi luko yes ego birumvikana yuko uri umuntu udasanzwe uri kuragerageza umwuga we kuwukora gi professionnalisme donc ugerageza kuraba abandi bantu kuntu bakora kuko navyo byiza kurondera ubumenyi ahandi hantu henshi uravuze ati jewe ndakunda kuraba ababikora mu mahanga muri Amerika n'ahandi ariko je ikintu nkunda guhagarara ko cyane iyo uri mu bodyguard ubu uri kurakora umwuga udasanzwe donc ubu uri kuracungera ubuzima bw'umuntu nka kumwe haje ubundi muntu agashobora guhungabanya umutekano bigashobora guhitana ubuzima bw'uwo muntu uri kuracungera birashobora kubaswa wowe wamucungera ubuzima none wewe ndazi yuko benshi mu gukora uwo mwuga kandi nawe ndabizi yuko atankoho ukoresha sivyo nta mwoho ukoresha ntaho birashi kuri kuracungera nk'ubuzima umuntu hakagera aho ugira ubwo bati none nk'ubu vrema hoza nk'abantu bafise inkoho bakaca bagandagura uyu muntu ucungereye ubuzima vyongendera gute ubwo bwo ntiburagushikira ubwo bwoba ikintu cyose utegereza kubaho ciyumvira na mariski ariko
bivanye n'umuntu nawe aba yaguhaye akazi bivanye namba azi yuko afitaniye bifu fulani n'abandi bantu baba bagendana inko nawe ndibaza amaze kuba bayabizi arashobora kuja gusaba uruhusha nawe bakamurekurira gutunga iyo nko ko nawe abazi yuko afitaniye bifu n'abantu bafitaniye inko none wowe ikoresha nawe abakomeye wowe ikoresha iyo nibanga wanje ndibaza no kura Yesu bakuzi ba Burundi Kingdom TV mwumvise yuko ari nishora ko ngo uyamuntu aroroshe azosanuka wayikuye wa mutabuye ikura yuko mutabura wowe nakubiye nibanga wanje mimi ni bodyguard kandi niyemera apana ngo vya bindi ngo kwa mimi mwili wangu na ukubali tena bodyguard nishakwambia sio kama mpaka niwe pomba mimi nina nguvu zangu. Ego twagusanze ahantu ariko aho hantu ntitwamenya hariho je nabonye ninjira kuko bari bandangiye kuri muri iki kibanza ndashobora kuza ariko ahantu sinahamenya ahantu ni hehe wahaje gukora iki naje kuhagira sport tu. Yes bakunzi ba Burundi Kingdom TV twayaze umwanya munini kandi mwumvise yuko twayaze ibintu ngira kamaro mwashoboye kumwumva akaza asanzwe akora titi tugira turangize Burundi Kingdom TV nta kindi kintu idakora atari kugira ngo ishobore kwegeranya ingabirano z'abarundi canke ibikorwa mvambwenge kuko namye muri mu bantu bari muri entertainment kuko urumva yuko mucungera baririmbyi batandukanye nimwacungera umuririmbyi mukamucungera nabi azoba ari kibazo Burundi Kingdom TV canke uburongozi bwa Burundi Kingdom TV woshobora kubwira iki muri kano kanya uburongozi bwa Burundi Kingdom TV ndabona yuko buvuge neza uburongozi bwande subiramo twumve na uburongozi bwa Burundi Kingdom TV uburongozi bwa Burundi vuga neza kamera uburongozi bwa Burundi Kingdom TV uburongozi bwa Burundi Kingdom TV ndabona yuko ukuntu bishobora kuba kurafasha abantu fulani buza kuba bazama nabasanze batabazi ndabona yuko ubwo bandanya bukora uko nyene bakagenda berekana ingabirano z'abandi bandi ahandazi hari abantu benshi bafite ingabirano ariko abantu batabazi shobora kubaho je ntazi ariko no munsi kubona muje muncishe ku TV yanyu bivanye n'ahantu muyicisha n'uri mu Kayanza n'uri Gitega wose azombona zovati hari umuntu ameze uko nuko hama acha gerageza kundondera nkuko nabivuze bivanye nabifashije umona ni TV yanyu. Ego hari abariko baradukwirikirana ariko ushobora kubabwira iki babwira ati kora subscribe kugira ngo muzoze muraba bambere ku kuronka makuru yo muri Burundi Kingdom TV gira subscribe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Wala abariko barankurikirana kuri TV ya Burundi Kingdom TV mushobora kugira subscribe kugira mudukurikirane kugira mukurikirane ibikorwa by'abantu kugira muzoze muronka amakuru biki. Yes bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwumvise ko twayaze ibintu bikomakome turashoboye kurangiza ikiganiro cyo kuri uyu munsi mwumvise ko mutumire twari dufise mu bodyguard asanzwe akora akazi ko gucungera abantu batandukanye kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza mwumvise kuvaho yatanguriye nahageze ubu mwumvise n'indota afise zaho yifuza kugera natwe rero tuvuge duti nta kintu tuzokora tarugerageza kudaturigeranya ingabano zitandukanye ziri mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri 257 canke 257 indwi canke Buja Flavor muri rusangi jewe ndi formidable étonnable admirable ukushobora kunyita kose ndi tiari thanks sana